Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri channel yanyu himwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru haba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba yiriwe avugwa ijya nino. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri isaha, akaba ari amakuru na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza mu kunyarukira mu makuru ajanye n'iperereza ngaha mu Burundi, aho iperereza ry'u Burundi ribandanya kunyuruza abanyagihugu batandukanye, ariko kandi bikanuganurwa ko bamwe muri bo baca bagandagurwa. Turaza kurabira hamwe kubijanye n'inyuruzwa ry'umwigisha Fabien Nizigimana Fabien ndetse n'abagenzi biwe kuri ubu ngubu banyurujwe kwigenekerezo rya 27 n'icenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka, ndetse bikavuga ko boba baragandaguwe. Turaza kurabira hamwe imvo n'imvano y'inyuruzwa yabo ndetse n'amaherezo yabo, aho amakuru dufise ku rubuga ngo boba baragandaguwe nk'uko babishikirijwe n'abajejwe iperereza. Turaza kandi no kurabira hamwe mu bijanye n'amakuru y'imfungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza, aho aho rero n'ubu ngubu akiburagizwa mu butungane. Turaza kurabira hamwe ibijanye n'imfungwa ry'uyu Sandra Muhoza kuri iyo bwidonido ni mukanya. Reka mbibutse mu cyo ndiswivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka rusubire ndabahe ikaze mu makuru yacu, tujye guhera ku bijanye n'inyuruzwa ry'umwigisha Fabien Nizigimana. Mu ndwi iheze twarababwiye inkuru ijanye n'inyuruzwa ry'umwigisha Fabien Nizigimana yigisha kuri Lopeti Pelican Igitega. Fabien avuka ku mutumba wa Muzenga muri komine Mutaho yahora mu ntara ya Gitega. Urugo rwiwe ruri ku Mushasha mu gisagara ca Gitega. Twarababwiye kandi ko Fabien Nizigimana yafatiwe muri hoteli Kinjangala iri ku murwa mukuru wa komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi yahahora. Nkuko vyama bigenda, dutanze inkuru haciye haboneka ayandi makuru menshi yajanye n'iryo nyuruzwa. Fabien Nizigimana yafatiwe hamwe ndetse n'abandi babiri. Ico tumaze kumenya nuko Fabien Nizigimana atafashwe wenyene, yari kumwe n'abandi babiri. Umwe ni uwitwa Jean Bertrand Twagirayezu. Kugeza ubu ntituraronka umwidondoro wiwe ukwiye, ndetse nari dufise ko avuka ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura, ko yize amashuri nta mato mu Ruyigi. Yarize kandi no kuri college communale Mutobo, hanyuma aja kubandaniza i Bujumbura, arangiriza kuri Université Sagesse d'Afrique i Bujumbura. Bamwe batwandikiye ko ngo hari ikinyamakuru Jean Bertrand yakorera Igitega. Undi bafatanywe azwi ku izina rya Siriyoni na Byishi, tumuzi ko keretse ko ngo avuka kuri muri komine Etaba yahora mu ntara ya Gitega. Dufise ko yahora yunguruza abantu ku ipikipiki taxi moto, yakorera mu Rutana, gusa nta mwidondoro wiwe uhagije dufite. Ifatwa rya Fabien ndetse n'abagenzi biwe. Fabien Nizigimana n'abagenzi biwe bashitse muri hoteli Kinjangala mu Gisuru kuwa 29 ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Inyuma y'umutaga mu nyuma ngo baraja gufata ifungurwa, baragaruka ngo mu hoteli barafata agacupa, hanyuma ngo barataha mu vyumba. Hagati y'isaha 4 n'isaha 5 z'umugoroba ngo niho haza uwo bita Dekoro w'igipolisi mu Gisuru ngo nkengurutse Audience, bene umukuru w'igibonerakure bita Trance. Bivuga ko rero bashitse barondera abo bantu batatu nyene.
baraye muri iyo hoteli. Baciye baja ku byumba byabo barabavyura ngo Jean Bertrand yarababwiye ko ari umumenyesha makuru, arabereka ikarata y'akazi. Fabien na Sirion bavuze ko ari abariko baramufasha stagiaire, baca barabareka bararyama. Ariko kandi isaha 9 z'ijoro ba bantu baragarutse hanze ngo bahasiga kamyoneti double cabine y'ibiyo ngo bitabonana. Bivuga ko rero ngo baciye bafata Fabien, Jean Bertrand ndetse na Sirioni ngo babatwara muri ya kamyoneti. Baraciye kandi ku gipolisi mu Gisuru, hanyuma ngo imodoka ibandanya mu Cankuzo. Boba ngo bariciwe mu iporereza mu Cankuzo. Fabien ndetse n'abagenzi we bapfungiwe ku cicaro c'iperereza mu Cankuzo, ahakorera umukuru w'iperereza mu ntara ya Buhumuza. Umwe mu bakora ngaho yarasabye amafaranga imiliyoni 3 kugira ngo abasohore. Uyo ngo niwe we mu nyuma ngo yabakimenyesheje ko bamaze kubica, anabwira imiryango ko ngo bahirahiye bakabivuga ngo nabo bazoca abicwa. Ibyo tutaramenya neza. Icambere umwidondoro ukwiye wa Jean Bertrand Twagirayezu, wa kabiri umwidondoro ukwiye n'ifoto vya Sirioni avugwa ko anyonga ipikipiki yunguruza abantu mu Rutana, ico bano bantu bazize. Ibyo byose tukaba tutarabimenya neza, gusa tukaza gukora amatohoza. Naho Burundi yungururijwe ingozi, umumenyesha makuru Sandra Muhoza aracajuragizwa n'ubutungane. Bujumbura kwa 2026 Nyakanga uyu mwaka, Sandra Muhoza yungururijwe mu ihorero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi, aho azova mu gihe azoba yitavye ubutungane. Kubwo babibonye bavuganye n'imbonesha kure yacu hari no yanyu ya Isange TV, Sandra Muhoza yavuye mu ihorero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba kuri uyu wa gatanu inyuma y'umutaga. Umumenyesha amakuru w'umukenyezi Sandra Muhoza apfunzwe kuva muri ntwarante 2024, akaba kandi akiri mu kajagari k'ubutungane. Irungikwa ryiwe mu ntara ya Ngozi ribaye mu gihe kandi sentare y'iyungururizo ya Mukaza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatangaje ko idafise ububasha bwo guca urwo rubanza, kuko icaha yagirizwa cakorewe Ngozi aho ngo yari asanzwe aba. Bigatuma rero ngo sentare y'Ingozi ayo ngo itegerezwa kumuburanya. Mu ngingo yashizwe ahabona kuwa 13 ruheshi uyu mwaka, iyo sentare yari yafuse urubanza uwo mumenyesha makuru yari yaciriwe hamwe n'umutahe yari yasohorewe. Nubwo hari kandi hafashwe iyo ngingo, uwo mukenyezi yagumye apfungiwe amezi menshi mu ihorero rya Mpimba imbere y'iryo yunguruzwa. Umushikiriza manza wiwe Me Prosperi niyo yankana ariyamiriza ifungwa ubu ngo ritisunza amategeko, akagiriza inzego zibijejwe gufata ingingo nyazo. Ishiramwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe la LFC ryaragize ico rishikirije rishimitse. Rigira riti ntiyari gutegerezwa gufungwa gusa, ahubwo ntiyategerezwa no kumaramwo undi musegonda mwibohero. Niko byashikirijwe na Sadibu Malongo, umuyobozi w'ibiro vya RSF musi ya Sahara, aha agahamagarira kandi ndongozi gushira mu ngiro zidatevye ingingo yo kuwa 13 ruheshi. Yaciriwe urubanza muri Kigarama 2024, acirirwa gupfungwa amezi 21 azira ubutumwa
yasangije abagenzi biwe mu mugwi wa WhatsApp. Sandra Muhoza umenyesha makuru mu kinyamakuru cigenga La Nova Burundi yarabaye ikimenyetso c'agahotoro gakorwa ku ubwigenge bwo kumenyesha amakuru muri ico gihugu c'u Burundi. Urubanza rwa Sandra Muhoza rurerekana kandi igipfungu kidahera ku bapfungirwa mu Burundi n'uruhagarara rubandanya kubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Irungirwa ryiwe Ingozi yerekana ingorane ziri mwishirwa mu ngiro ry'ingingo z'ubutungane n'akamo k'amakungu asaba ko yorekugwa kandi vyihuta. Reka tubandanirize n'ubundi mu makuru yacu n'ibindi biriko biravugwa ijya nino hatandukanye navyo. Tubandanye tubibashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu n'ubundi mukunda cyane himwe rudende ya Isange TV. Isheni biriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi n'ubundi biba vyakorewe amatohoza. Hari andi makuru turose ariko aravugwa ngaha mu Burundi ngo umurundi wese ngo azoba yinjiza amadolari 2,000 mu mwaka wa 2040 ngo ku mwaka, nayo ku mwaka wa 2060 ashike ku madolari 2,500. Mu gihe kandi kugeza mu mwaka wa 2022 uwo mwimbu utarenga 352 ku mwaka. PIB Habitat USD. Hafatiwe kuramba naho mwaka wa 2040 umurundi ngo yobaho kugera ku myaka 64. Mwaka wa 2060 ngo ico cizere co kuramba kikagera ku myaka 80. Ico mu myaka kandi nuko ico mwomenya ngo ko kugera ubu muri rusangi umurundi abaho imyaka 59 yonyene. Igitigiri c'abana kuri buri muryango ngo mu mwaka wa 2040 bakwiye kuba 3, nayo muri 2060 bakaba 2. Ni mu gihe kandi ubu kugeza muri 2022 umuryango wose wibaruka abana bashika 5 n'inusu. Urugero rw'ubukene bw'ifaranga ryoba ngo riri ku bice 50% by'abarundi mu mwaka wa 2040, nayo muri 2060 rukaba ruri ku bice 20% gushika mu 2020 urwo rugero rwari ku bice 62.4%. Hategekanywa kandi ko mu mwaka wa 2040 abazoba ngo bafise akazi bahembwa ngo boba bagera ku bice 30%, nayo muri 2060 ngo bakagera ku bice 70%, kugeza mu mwaka wa 2020 ntibarenga ibice 14%. Ivyo biri mu cigwa cerekanywe n'umuhinga akaba n'umwigisha muri za kaminuza Barumwete Simoni, nkuko abikura mu gitabo cerekana imbonakazoza y'igihugu. Hari mu kiyago catunganijwe n'ishirahamwe Parseme kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 2025 Nyakanga uyu mwaka. Nyamara naho ibyo n'ibindi vyerekanwa kubishika ko ngo birasaba inguvu zikomeye na cane haherewe muri komine. Intwaro ya komine rero ngo irakeneye abantu nyabo, indongozi zizima. Umuhinga avuga kandi ko ngo hakwiye abantu bashira imbere intumbero ya komine intégrée, abantu ngo bakorera mu muco, la transparence, abantu baheza bakerekana ibyo baranguye, redevabilité, bareka ngo abenegihugu bakagira ico baterereye, participation citoyenne, bemera kandi ko ngo bafashanya neza n'abandi muri komine, ibizwi nka solidarité n'ibindi bitandukanye. Nkuko uyu muhinga akaba ari n'umwigisha muri za kaminuza yabishikirije muri ico kiganiro cari catunganijwe na Parseme.
reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza kuri iyi saha tubaye dusozere ngaha tuza gusubira mu makuru araza kubagezeko gusa mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru yacu muyakurikira mu rurimi rw'ikirundi tukaba turabashikiriza amakuru abagezweko kandi aba yakorewe amatohoza yimbitse.